Mu diaspora tuziranye ni sawa. So mu diaspora hajya n'umuntu ataba mu gihugu je mba ngaha. Uba ngaha? Okay. Yeah. Ugenda akagaruka nawe witwa gute? Bamwita mzee wa marere tu. Yeah. Niwe numvise. Abantu bapingiye amafaranga. Urumva? Abantu bahariri, abantu bavuze ngo nararongo. We ngo nakecuru hari yanyu. Ndi ngaha kweri je ntabwo ndi tafari nicaye ngaha ni je wenyene. Cyane. Kubona waheruka batubwira ngo dufise tourne igitega muyinga ruyigi uro musi bakaba ni vya Paris yego shaza umva muri Lyon ndumva Toulouse tu vois sagara yeri no batari petit yangu uri entraîner kuvuga igifaransa cyane bose tuganira Fiona numva nifuza kandi kukubona ni hahandi kuzogaruka umunsi wundi kwa kundi reka tubonane umunsi wundi yeah. Okay. Hey guys, ndabaramukije mwese abakunzi ba Magic TV kuri micro ni Shanice Delicia. Bonko mibona rero, atukasa neza nimumbanira. Ndi kumwe n'abasore babiri, sinzi ko ari abasore mugabo ko ndabizi bengana abasore babiri. Bebasha ndahera muhugira. Bon, reka ndabavuge kwanza. Ndi kumwe na Double J, benshi muramuzi Mr. Chokoza. The big face on the floor. Bebasha tuvuge gute. Papa Fiona. Okay, reka ndababwire rero baramutse. Sinzi ngo mpera gosha twatsi. Mpera he. Mpere kwani. Iyo shaka. aho ushaka Reka mperi wawe. Ndakora mukije. ya ndabaramukije cyane nanje Delicia mumeze neza Meze neza nawe. amakuru y'imyaka Ni meza. Urazi imyaka Double J namutigise. wantigise hega Ndamukiza abakunzi ba Magic TV. abakunzi ba Magic TV ndabaramukije cyane n'umuhungu wanyu Double J once again abandi kumwe na B face on the floor turi hano ku bwanyu yama Binda kuramukije. ndakuramukije nanje Mu diaspora tuziranye ni sawa. so mu diaspora hajya n'umuntu ataba mu gihugu je mba ngaha. Uba ngaha? Okay. Yeah. Ugenda akagaruka nawe witwa gute? Bamwita mzee wa marere tu. Yeah. niwe numvise Na mimi nasikiaga hivyo. Bibi sinabera kuvuga igiswahili. Natari sana nimeishiwa. Ndamukiza abakunzi ba Magic TV. Ndabaramukije abakunzi ba Magic TV amakuru y'imyaka twahirukana minusha kiri ngaha. Ko yadutaye nta kundi mugabo nizere ko agiye kumutwakirira Double J muri Belgique sivyo Double cyane umva naje ngaha kugira akagira ikibazo azoranye ko kabisa ko cyose barakimaze ntaratawe. be na Bella bo barabagura oya twebwe ntituvuga ibyo badutegure twe tuvuga ibyo Sonyishira. ni kigani Okay, ne binda kubaze. mbaza Murambora abandi bantu bashiye bagiye hanze. Yeah. Bagiye mu bihugu bya hanze y'u Burundi. Surtout hari ahakanye. Bacagira utunwa dutukura kayobeka kya mugawe mbona utera wirabura. Ivyo bigeze gute? usanga rero marke bakozwe mwitameze nk'iyo wanje Ukoze marke hariho Toyota hakabaho na Hyundai hakabaho na Toyota na Kia Chese ndamenye yo ndi vrem ngira ngo ndi BMW. Okay, ndashaka kumenya umunsi wa mbere. Umunsi wa mbere muhura. Mwebwe babiri muhura mukabona n'amasomo yawe. Ko biri kose mwese arazuwundi ati naka n'umuririmbyi naka nani. Umunsi wa mbere muhura mwahuriye he byagenze gute? Twe twahuye tutaramenyekana. Ivyo byo kuvuga ngo waruzi uwundi. acho twari twimariye kabisa Twaraho nyene banciyaho. Muga murahura umwese arumviriza uwundi aravuga ati Gusa nyene itariki ntayo twibuka mugabo umwaka nka 2010 ego twararirimba twese 2010 hajya ntibazotubone ngahe mbwirinzi tobo ku buhanza niba yamenye inzogi nk'Imana abari nyinshi yeah je Double J ndamuzi igitega 2013 2014 umenga n'abakristo warabaye igitega n'abakristo je natanguye kuririmba mu mugwi ariko nyine ivy'imigwe ntivyanyereye shamita mu gufata inzira yanje okay ndashaka kumenya sabaririmbyi bose muhura ukumva umenga mwo basidaza abagenzi mwe vyaje gute
bo vyaje n'amaguru urumva ingene vyaje bo ivyaje nyene biravana kubera hari ivyumviro vy'abantu bihura n'ibindi wumva nyene biri contre kweri rero twebwe shano ubugenzi bwacu bumaze imyaka myinshi imyaka irenga 13 14 turafitanye hajya n'indirimbo zishika kuri zine mwebwe muzi we nka wowe nk'indirimbo yitwa Sisomeki ndazi ko atayuzi Sisomeki ndayizi hari izindi rero hajya hari izindi mwebwe kubera ko twe twatangiye gukora indirimbo YouTube idahari izi za Spotify na Boomplay nizari bwabe rero izo ndirimbo hari izitari kuri YouTube na Sisomeki twayishize ko kubera ko yari ifise ama image rero hari ibintu byinshi nyene twahuriyemo na Double J kabisa nyene kuva tumenyana ngendi waba akaba ari wanyakira Igitega kubera je naramutanze gushika Bujumbura urumva usanga nawe muri hitike yo kumanu oya mugabo uko biri kose aramusaje vyose nabandabizi kubera ko intara yose ugiyemwo canke ahantu ugiye ubuvuze iti je ndahasanga umugenzi ni nkuko naje Igitega nanje nkavuga nti ebana je ntabonye Double urumva nswate nza kurara mu gahinga nawe yanegerera kuri gardina waje ndefsemera ya hotel ko atacho bari wimariye waje ndefsemera ya mara ya hotel wewe yiyumvira biga mu 8 mu windwi mu 9 ikagufisina okay tuje ku ndirimbo yanyu Fiona yiceko bashaka kundirimbira gato kira Double J kubera iki wewe kubera niwe ariko aramusaba ngwazi sawa yeah okay ndakikugura wa museruka muhira oya sindibagira bimwe wankorera pretty girl sexy girl mukobwa mwiza murundi mwiza aho uri hose wubahwe waratumye numva uburyohe bwo kwisiyo waramfashe nk'amata y'abashyitsiyo umbwiye nungize volume y'iradiyo wababanyini bambanga amatwiyo lafwa pasi warisho shakugaruke tugesho ngarukira meze fo Fiona numva nifuza kandi kukubona ni hahandi kuzogaruka umunsi wundi kwa kundi reka tubonane umunsi wundi numaje najinge musi narimba Double J Nova ka bifes kazi kuhibongoza bo ivyo nanugira ndabitanga uno munsi niyo ndirimbo twakoze nabikora tu yeah gusa nyene rap arazi ko ari wowe mudiho wanje kuva imyaka niwo watumye jemba B-Face indirimbo zose bakunze nyinshi la majorité ni za rap mugabo kubera nsanzwe mfise iyo notion sinoyipfisha ubusa vraiment gusa ndetse guhibongoza nka Double J kameme ariko ndagerageza tukwa vraiment sinabi kabisa sinabi vraiment bino ni bon okay cyane ndashaka kumenya ko ikindirimbo kuyita Fiona abasanga ngo ndikumbaza uyu kubera ko ngumasa ndikumbaza we nakwishura indirimbo twayise Fiona nyene ni histoire y'urukundo n'urukundo hagati y'umuhungu n'umukobwa rero yarahabaye canke oya ntiyahabaye sinzi nko kuri B-Face ariko iwanje ntiyahabaye kubera ni izina nkuko twari kuyita Delicia cyane twayita irindi zina ry'umukobwa urabyumva rero Fiona nta nyene n'urukundo tu ni indirimbo yo kwinjoyinga hagati y'abakundana umva Fiona ni izina tu nkuko twari kugira Delicia nkuko ikurikira zo bari Delicia ndayirindiriye cyane bwase canke bera ne bera ishakira minushi namukumbuye sana nzomukura mukiriza murajana cyangwa muri kanikete bazogenda hanyuma bo nawe narashaka kuzerega nasi wabo sawa ndashaka kumenya indirimbo Fiona nubwo ngira ndo nk'inyishu ashasenze je nari maze kuyumva
imaze igihe binivyo ya imaze igihe kinini Eh. imaze hafi imyaka 3 imyaka 4 irabura Ndake je nayumvise muri en tout cas 2021 2022 yakoze muri 2020 okay Yeah. kwikira mu matevye kuhisohora bo igituma nibaza ko umwanya nyine utari bwagerega turafise n'izindi zakozwe imbere ya Fiona zitarasohoka none ko bavuga ngo kenshi ngo indirimbo ijana n'ibihe ntibibaza yuko nk'indirimbo yakozwe muri 2020 no hari baragira aho tushe bakavuza ibindi bintu mugamajwe akaguma ari kujya nyene ufite zijana n'ibihe kubera ko amason bavugije kubera hari izo muri 2000 kombi urawumva nkaza Mr Nice batobivuza ubu indirimbo z'abarorero zacagihe batobivuza ubu urumva hari iterambere nico ituma n'ama clip ubona nk'ubo imbere yacu hariho Canon canke hariho 5D hariho nani Sony izo kamera ntizigeze zibaho muri ico gihe rero ibi byose n'iterambere iyo rero hageze yuko indirimbo isohoka urashaka kuvuga ati usubira uvuze ibindi bintu bigezweho kubera ko nawe aguma yiga aguma aronka amasomo mashasha imbere yuko tuyisohora twaramwegereye element arayisubiramo. Oh okay. Ndashaka kumenya kuja gukorera indirimbo mu Rwanda nicaye ikintu aba producer bo mu Rwanda barusha aba producer bo mu Burundi kubera ko mubaze Double J waherukaye sinibaza ko ari cyo baruta ahubwo ni kwa kundi tutaba dushaka gukora imiziki imeze cyo kimwe canke isa canke sounding cyo kimwe kubera ko mu Burundi dufise touch yacu canke umuhinyanyuzi wari wese afise touch yiwe rero muri uwo mwanya twari twumva dushaka guhindura twe twumva dukeneye touch ya ele turayikora. Okay. Yego kubera iki gushiramo dramatic kiriko muri video kubera icambere na mbere indirimbo barayikunda cyane cya kabiri n'abantu bacu ba hafi umva n'aba petit frère bacu kandi nyene turazi haso zabo nabo barazizi wacu urumva rero twe turashigikiraniye cyane gose mu bintu byinshi mu ma projet yabo tuba duhari nabo mu vyi wacu baba bahari rero ijya video twabonye twokora visualizer imeze kujyanye kugira nyene n'abantu babone ubumwe hagati yacu kandi nabo nyene bari babishaka cyane ku actinga muri rya ndirimbo yani baza ko abantu babikunze cyane askavura bisana neza cyane gose bayikuze neza umenga indirimbo niyo menga nibo bayanditse vraiment jewe tuzoyibagabira murayibagabira ndashaka mugire ikintu mugiye abantu kuri iyo ndirimbo yanyu nimba ari ico bakora nimba ari ico mushaka cyose babwire bifes bo jeje no babwira nuko boyisangiza abandi kubera ni bibi kwisangiza umunezero ushoboye kuyumviriza uciyumvisha n'ubundi kugira ngo ejo nitwaje muri concert tuyiririmbane nkuko twama tubikora no kuzindi so utaragira subscribe bikore sabone wakivuge gute ama nyine dushigikirana yego yameruka gukwiza 100,000 kuri YouTube oya kakaboro zoja sinzigene bakitoza joga gatorajya ni Silver Award wow zoja gatorajya Cheni baza yuko bakazana ngishinda gakurikira sinzi bagakura je bagakura niyo bagira ngo niyo bakarungikana ntiyabibona bazomwandikira hama bahe adresse hama none kajya kantu bakarungika ko nyinshi bararukana n'amahera amahera asanzwe yaronka ko YouTube ibiri monetize oya nyine yagiye kuyatora agiye ahura torosanga yagiye none mwebwe kuri Magic TV muyatora gute yatora gute ata kuri bank ni nka kujyana twe ko baza kajya kantu namwe muri mu karonka mbe mugezi kuri kombi mugezi ku bantu bangahe nta nabo wibuka ujyana no bafata ku mutwe frère misenge ko ikiganiro nkaba ndabazi ku mutwe bishi benga 60,000 60 ni vuba ko murazi iki kiganiro cyo cyari kibuze kugira yegereze hari yaje cyane niwe twaje none dukora ikindi ni jenyene uri wenyene hanyuma nzosaba kuronka wombura avuga yuko yagutigisa agakura uwo ni twakuzaniye none hama wewe ukuri kurabivuga wewe wari he kumaze yaka hafi 3 none atavyuko myaka 3 jewe ya mengo yene turi kwirika wene derukana none uri handi hano muri televiziyo yego none iyo wayiheruka yo ngajya ni wari wanabihevye oya nane nabihagaritse sinari nabihevye sawa wagize neza kugaruka na twari twarakubutse
umva sinari bamubuze wenyene nawe yari twaraburanye turaburana ubu ni fresh ko twagarutse ni Imana fresh ishimwe okay yeah. twabonye naje nabonye ntuzenya afishe ivuga ko live ya Double J na Kiriku muri Bruxelles na Paris tubwire bigenze gute byifashe gute vye kijya giteramo ibintu byifashe neza cyane twaragiriye ibakwe umwanya n'uyu wo kubikora nibaza ko abarundi abanyarwanda n'abandi bose bakunda umuziki wacu bazovyitabira mboneye n'akaryo ko kubatumira ko ndazi ko badukurikirana cyane ego na minushe ndibaza ko azotwakira neza umve kuri aeroport umenga ni wari umuzamu wabo ni wabahari urumva rero ndabatumiye cyane biravana atari muri organisation ari muri organisation y'umuziki ndundi azocaza kubera ko kandi ari n'inshuti yacu kandi n'umujama reka kuza no cyane atwakirira abagenzi kabisa babwira madate so Paris ni le 28 z'ukuno kwezi nyene kwa 10 hama Bruxelles ni le 4 z'ukwa 11 hama Lyon le 11 hama Toulouse le 25 ibindi bisagara navyo tuzobamenyesha amatariki mu minsi iri imbere okay yego tuje kwa Bface na ibintu biryoshe cyane kubona waheruka batubwira ngo dufise tourne igitega muyinga ruyigi uno musi ni vya Paris yego shaza umva muri Lyon ndumva Toulouse tu vois sagara yeri no bitari petit yangu uri entraîner kuvuga igifaransa tu gagnes salut ça va Délicia ça va et toi moi aussi ça va tout va bien en tout cas pas de problème non tu peux continuer en français mbadanye ikiganiro mu gifaransa kare problème kanamuteza abantu okay Bface uri mu baririmbyi basohoka cyane igihugu ndashaka kumenya kuja muri Australia ni ikintu byakongereje mu muziki wawe iyo byanyongereje ikintu gikomeye kubera ni n'abantu benshi bifuza bataronka ubwo iyo opportunité yo kuhashika je vraiment numva neza ko igihugu kiteye imbere nka kijya kukijamwo ari save je mba nongereje ko cubibona hama kandi n'ikindi naco urahura n'abantu batandukanye urahura n'abantu batari bazi n'ivy'imiziki yo bija vyiwawe hama bakaba obligé kubikurikirana uko ni kugenda wunguka hama kandi n'amahera arimo no gutembera kubona ahantu tari bwabone mu byo twifuza kera tugikora sisomeki urumva no munsi bimwe twarabigeze ko dukwiye kubishimira Imana rero kubwanje vraiment je nungutse ikintu kinini cyane narahuye n'abantu benshi ntarinzi ko twohuye nabageze ahantu ntarinzi ko nogeze so maze kuja mu bihugu byinshi kandi ntwawe n'umuziki nta famille mbagiye kuraba urumva umuziki wanje no kubahiriza ndumva ko no uha agaciro kabisa gakomeye okay Restaurant wasanze abarundi bariyo canke abanyarwanda bafata gute umuziki ndundi bafata umuziki neza kubera barazi ico dushoboye uretse iterambere ry'igihugu cacu tu ariko barazi yuko hari amatara shimire kandi n'abantumiye kujya nyene banyimviriye next year bacibazana n'ubundi canke n'abandi tugume dusohoka nico cizere bazoduha parce que batuzi neza yuko twebwe tugiye cyo tunyika abaririmbyi kwera ubuzima bubi abaririmbyi babayemwo twebwe dushaka kubaprova yuko umuziki wacu arakazi tudakwiriye kugenda juste dufise guhababuka n'ubundi buzima kuko nimba nagiye muri Australia n'ahandi ndashaka kuhaja kubera abarundi bariyo kandi bientôt tuzoririmbira n'abatara abarundi abazungu n'abaki bose bavyumva so rero je kubganje kabisa shime kubantumiye shime kandi no kuba ariko baratumira n'abandi nk'abatumiye ba Double J n'abandi aba organisateur b'amashow aba promoters benshi b'abarundi barakunda gutumira abanyarwanda abatanzania abakenya mugabo hageze ku barundi sinzi ingora nibihari so
ubu ko babitanguye rero tubibashimire burya aba diaspora nibo bagize umuziki wo muri Afrika burya n'aba Nigeria ubona bageze kuri level nk'ijya bashigikiwe n'aba Nigeria baba muri England muri America ahantu hatandukanye so n'abarundi bagiye barabikora uko nyene natwe usanga biriko biraduha agaciro leta ikabona ko ifise abaririmbyi baduzi drapo ry'igihugu ejo ugasanga nyene nabo barabibona yuko atari bimwe byo gutumwanya nkuko birirwa barabivuga yes hama abantu bavuze ngo Bface akazogaruka mu Burundi ngo bazobamwe ubuhungiro muri Australia ubabwiriye ubuhungiro niba butanga mu kwezi kumwe canke mu ndwi ntibabubura muri uwo bari bazi kutazogaruka nta numwe twari twavuganye kugira ngo ngende jewe kiretse abantumiye bonyene nibo baba babizi soko nari babandi agenda avuga ngo reka mpamagare Magic TV n'izindi televiziyo bazi kumperekeza canke bantegere si ibintu vyanje ivyo birazwi eka wapi so rero jewe niyo strategy yanje nerekana ivyo ngezemwo kubera ko ushobora no kuja kubivuga hama ntunabishikemwo ariko vyizi yo werekanye ivyo wagezemwo ni sawa kandi strategy z'abantu ziratandukanye hari ubundi avuga ati je ntahamagaye bajya abantu sinogira bo jewe ku bwanje abantu bapingiye amafaranga urumva abantu bahariri abantu bavuze ngo nararongo ngo nakecuru hari yanyu ligaha kweri je ntabwo nditafari nicaye ngaha ni jewe nyene amashokora yanje amashokora yawe yaraheze ariko kuri boulevard yego ko mana yanje kaje shaka muri Australia nta drapo ririko ibiro vyari vyinshi habura haje shokora imwe basi ndababuze zaraheze inzozi kuzanya inzozi kushuza zibagiye naho tuzozihitana muri ville none si shokora gusa ushaka uyapanire je nazi abadandaza muri alimentation ziva hari yego je shaka izo zuvanye hari hawe nta kibazo uzoshishira ko kashi ni zovyemera shashira ko ni drap sawa reka ndabashimire turagushimiye cyane nawe kubona waduhaye kano kanya nego kandi uje ku nguvu zidasanzwe cyane Imana ikuje imbere amen n'ibindi biganiro nyene kabisa nyene je ndagukeje nyene ukomere mu mwuga wawe urabona ko wari usigaranye imbuga minushageze kure umve diaspora naje nizere ko ndaciye nanje nzotera ngenda rinzira mbona baciye inga ahantu batera imigisha ko biri sasa rero ako bagiriye nimwe bera na minushi abo Scott rega Scott Sojan museze abakunzi ba Magic TV rero abakunzi ba Magic TV mwakoze cyane kudukurikirana mugende mukurikirana indirimbo yacu kuri YouTube channel ya Bface indirimbo yitwa Fiona muyikundishe n'abandi bikorwa bindi biraje vuba muri bwabo man say something bro I say something thank you you're welcome my brother so mwakoze cyane ku mwanya mwaduhaye kudutega ugutwi kubera mufite byinshi byo gukora ariko muri uno mwanya twaje kwibaraguza muradutega amatwi muratwumviriza mwongera muturaba Imana ibahezagire hama kandi tubasangiza indirimbo yacu nkuko Dabo yabivuze muyishigikire muyihereza abandi tukomeze gukora amahiti uje uri kuraririmba muri public muririmbana biratanga imunezero sana hahandi uvuga uti iyo nzokora rero hirya eje fa kwizirenzi ivyo byose biraduha inguvu kandi urumva mwe murayifasta abantu bari muri Belgique no muri France kugira muzo vibe na Dabo J antuko kwezi ni kuni ukwezi kurimwo ko kuyifata ku mutwe concert simu ku 11 ni le 28 yari concert ya mbere urumva umwanya urahari wimviriza kenshi nka 3 fois ku munsi yes so kubw'ivyo rero bana mukomeze mudushigikire hama ibikurikirana navyo tuzogenda tuba update kubera ko twebwe turi ngaha kugira ngo tubanezereze ivyo tudashoboye ntavyo tuzoba ivyo dushoboye tuzobiba murakoze reka nanjye ndabatumire kuraba indirimbo ni Fiona kuri YouTube channel ya Bface on the floor gende muyikurikirane hama mwanda yimbwiye subscribe kuri Magic TV ciao ciao